Icyitwa Societe Cooperative Sangwe ntaho gisa gisana na koperative zari zimenyerewe kuko izo zahavuye. Societe Cooperative zifise igihagararo kidasanzwe kuko zahawe gukora imigambi ikomeye izofasha kuduza ubutunzi bw'igihugu babicishije mu burimyi n'ubworozi. Ubutumwa umukuru w'inama nshingamateka yahaye indongozi mu ntwaro ku mitumba mu mazone n'abaserukira Societe Cooperative Sangwe mu ntara ya Muyinga. Buramatari w'iyo ntara Jean Claude Barutwanayo amenyesha ko amakoperative muri rusangi akora neza, ico babandanye bakora no guhimiriza abarundi babandanye bahurumbira Societe Cooperative. Amafaranga yose ya leta afise uko akoreshwa, ari naco gituma leta yatanze ngo agwizwe aheza asubizwe. Ababishoboye babe baregeranya kugira ngo baze bishure ayo mafaranga. Murumva yuko ari ngurane, ahubwo hariho n'ayandi ariko arabashikira ayo ariko araza, barazoraba neza ingene bayatanga, ntibazoyahe abantu bafise amadeni, kuko ifaranga ryose ni budgetize, rifise ico rikora. Uwo mwimbu ubavuye mu binyi n'ubworozi hashobora kuzovamwo amahera avuye muri uwo mwimbu agashobora gusahiriza mu bindi bisata by'ubuzima bw'igihugu. Murumva rero ko atari ibintu bisanzwe gucuruza, gushora ibicuruzwa hanze, kurangura hanze, guhanahana, kuko muri Sangwe ibyo byose murabirekuriwe kubikora. Societe Cooperative si boutique. Societe Cooperative murumva ahantu bagwiriza itunga ryo guteza imbere igihugu. Umukuru w'inama nshingamateka ahamagarira abarundi bose kuja muri Sangwe atibagiye ugwaruka ruhejeje amashure. Uno munsi hariho mwebwe uko musanzwe mukora hariya muri Societe Cooperative, uko musanzwe mukora birya mukora ntibishobora gutuma muronka umwimbu leta igihugu kibarindiriyeko. Muri Societe Cooperative kwitunganya, gukora ku buryo mukora mumere nk'ama entreprise, mwunguka, muharura ibyo mwunguka kugira ngo ntimuhombe. Hariho abanyeshure abariko baraheza amashure, hariho n'abayahejeje, bose binjire muri Sangwe kugira ngo banabafashe, nibaza no kubigisha baze babafashe kubasigurira ibyo mwebwe mutaza mushoboye kumva hariya muri Sangwe. Ibi byose ni kugira igihugu kibeho kitagira uruhombo, amadeni abarundi bavavanure no gutega amaboko, ahubwo nabo bafasha ibindi bihugu. Ibyo bizoshoboka amatongo ateranijwe akamenyekana, akandikwa, akarimwa kijambere cyo kimwe n'ubworozi. Muri politike ya leta bitekanijwe ko isi yose ndimwa itegerezwa kurimwa, abarundi bakayivyaza umusaruro maze iterambere mu gihugu biciye mu burimyi n'ubworozi bitsimbatare.